Ndakuramukije amahoro y'Imana. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro ijambo rizima. Ikiganiro kizingurura impapuro za Bibiliya, kikazingurura kandi imiryango y'umutima wawe. Witegure guhura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho ijambo ryose risomwa rimeze nko guhabwa impwemu zituma ugira ubuzima. Umwe yavuze ati, uko wuguruye Bibiliya wisoma, ni nk'akanwa k'Imana kaba kuguruye ngo Imana ivuge. Imana niguhezagire uko wumviriza ijambo ryayo. Intangamarara ikete Pawulo yandikiye Tito. Pawulo amaze kurekurwa akava mw'ibohero aho yapfungirwa i Roma ku ncuro ya mbere, yaciye aja kuvuga ubutumwa bwiza i Kirete, izinga rinini ryo mu Bugiriki. Imbere yaho i Kirete yari yarigeze kuhamara igihe gitoya ari imbohe, igihe yariko ajanwa i Roma kugira ngo aburanire imbere ya Kayisari. Dusoma ivyakozwe n'intumwa igice 27 umurongo w'7 kugera ku 8. Mu kuva kuri iryo zinga, Pawulo yahasize Tito, umwe mu bantu bakorana ibikorwa kandi atari umuyuda. Dusomye Abigalatiya igice 2:3. Uwo yaje aramutuma kenshi kuja gukora ibikorwa bidasanzwe nk'akarorero i Korinto. Naho hari mu gihe kigoye, yamusavye ko aho i Kirete ahakorera igikorwa co gusozera ibikorwa vyo gutunganya neza ishengero ryari ryahashinzwe. Muri iryo kete, Pawulo asaba Tito ngo baze bahurire i Nikopolisi ku ruhande ruherera iburengerazuba bw'Ubugiriki. Biraboneka ko iri kete yaryanditse ari Makedoniya, aho yandikiye irindi kete rizwi nk'ikete rya mbere ryandikiwe Timoteyo. Muri ayo makete harimwo amajambo menshi asa, kandi ayo makete uko ari abiri arerekana impuhwe z'umwungere ku bantu bakorana nawe. Amaze kwibutsa Tito ingeso nziza zitegerezwa kugaragara ku mukozi w'Imana, intumwa Pawulo aca anegura ubuzimire no kurondera inyungu mbi kw'abayuda bagwanya inyigisho z'ukuri. Hanyuma aca atanga impanuro ku migwi itandukanye iri mw'ishengero. Akarangiza ikete ryiwe yibutsa igikorwa c'ubuntu bw'Imana gituma uwizera abaho uburyo buhuye n'ubutumwa bwiza. Reka dusomere hamwe rino kete hanyuma duhezagirwe. Ikete Pawulo yandikiye Tito. Indamukanyo. Pawulo, umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, biherewe kwizera abo Imana yatoranije no kwigisha kumenya ivy'ukuri, gufatanije no kubaha Imana, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira bw'Imana itazi kubesha yasezeraniye kera, ibihe vyose bitarabaho. Ariko mu bihe yitoranirije yerekanishije ijambo ryayo, ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Ndakwandikiye Tito, mwana wanje nyakuri, kubw'ukwizera dusangiye. Ubu n'amahoro bibe kuri wewe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo umukiza wacu. Ivyo gushiraho abakuru b'ishengero. Icatumye ngusiga i Kirete kwari kugira ngo utunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose uhashinga abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Ari umuntu ataboneka k'umugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera, bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda. K'umuzezwa shengero akwiye kutaba k'umugayo, nk'uko umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udahugwa kw'ijambo, canke usugurirwa, canke umunywi wa vino, canke umusinzi, canke uwifuza inyungu mbi, ariko abe ukunda gutanga indaro, akunda ivyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda, agamye ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Ivyo abigisha b'ibinyoma.
kuko hariho benshi b'ibiganda cane cane nabo mu bakebwe bavuga ibitagira ikimazi n'inyosha mbi, bakwiye kuzibwa iminwa kuko hari imiryango bagwisha igahenebera, bigisha ibidakwiye kubw'inyungu mbi. Umwe muri bo w'umumenyi wabo yaravuze ati na ntaryo Abanyakirete n'ababeshi n'ibikoko bibi n'abanebwe b'abakunzi b'inda. Iyo ntaho yashinze ni iy'ukuri. Nico gituma ukwiye kubahana cane kugira ngo babe abahangaye mu kwizera, ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'Abayuda no ku vyagezwe vy'abantu batera ibitugu ukuri. Ku badahumanye nta gihumanye, ariko ku banduye batizera nta kidahumanye, ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza vyaranduye. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ivyo bakora. Nabo kwanka urunuka n'abatumvira Imana no mu bikorwa vyiza vyose ntaco bamaze. Tito igice ca kabiri. Uko umukristo akwiye kumera. Ariko weho uvuga ibihwanye na kwa kwigisha kuzima. Bwira abatama boye kurenza urugero, bab'inyankamugayo, badahugumba, baba bahangaye mu kwizera no mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene wabwire bagende nk'uko bibereye abera, batarementaniriza abandi, batanoherwa imitima na vino nyinshi, bigisha ivyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudahugumba, no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza, bagororokera abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. N'imisore nuko ubahanure ntibahugumbe, nawe ubwawe uyerekane muri vyose nk'icitegererezo c'ibikorwa vyiza. Ugwire ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo, ugire n'ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare, abuze ikibi yotuvuga. Hanura abagurano, bagororokere ba shebuja, babahimbare muri vyose ataguharira, badakorakora, ariko berekana ukuyoboka kwiza kose, kugira ngo muri vyose basharize ivyigishwa vy'Imana umukiza wacu. Uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, uko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure kw'ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko bw'ab'icibare ciwe bagwana ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wamuvuga ivyo, bahanura, bahana nk'ufise ububasha bwose, ntihagire ugukengera. Tito igice ca gatatu. Uko umukristo akwiye kumera. Wibutse kugamburukira abakuru n'abafise ubushobozi no kubumvira no kwitegurira igikorwa ciza cose, no kutagira uwo bambika ibara, no kutitoraguza, no kwengenga, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Ko natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabarigwa, tuzimizwa, tujakariye kwifuza no kwinezereza vy'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turi abo kwankwa natwe wankana. Ariko ineza y'Imana, umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu, bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa vyo kugororoka kwa twakoze, ariko uko imbabazi zayo ziri idukirisha
ukozwa kuza no kuvyagwa bwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa basha na mpwemu yera. Uwe rucuncuburiyeko bwa Yesu Kristo mukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa n'ubugingo budashira, nk'uko ivyizigiro vyacu biri. Iryo jambo ni iryo kwizerwa. Ndagomba yuko utsindagira ivyo ubikobereje, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kugumya gukora ibikorwa vyiza. Ivyo ni vyiza, bigira ico bimarira abantu. Ariko impari z'ubupfu no kuzirora ivy'akaronda n'imitongano no guharira ivyo mu vyagezwe, wamubizibukira ko bitagira ikimazi kandi ari vy'ubusa. Uzana ibice niwamara kumuhanura ubwa mbere n'ubwa kabiri akanka, ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ivyaha yitsindisha. Amajambo yo guherezako: ninagutumako Arutema canke Tukiko, uzugira umwete wo kunsanga i Nikopoli, kuko ariho nagabiye kuzomara urushana. Itwararike guherekeza no gusezera neza umunyabwenge w'ivyagezwe na Apolo, kugira ngo ntibaze bagire ico babura. Kandi abacu nabo nibige kugumya gukora ibikorwa vyiza, ngo babone kumara ubukene ababikwiye rwose, kugira ngo abacu ntibabe ibirumbirane. Abo turi kumwe bose baragutasha. Untahirize abadukunda dusangiye ukwizera. Ubuntu bubane namwe mwese.